Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cyaho cya 28, turahera kuri 25 tugeze ku karongo ka 31, kandi niyo majambo ya nyuma yo mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Pawulo i Roma. Pawulo abonye bagiye bashize kubiri, ababwira ijambo rimwe ati, koko Mutima Mweranda yavuze ukuri aho yabwira basokuru banyu aciye ku muhanuzi Izaya ati, genda ushikire iki gihugu uvuge uti, ukumviriza muzokumviriza ariko ntimuzotegera namba, ukuraba muzoraba ariko ntimuzobona namba. Nkako umutima w'ico gihugu warakongataye, abantu barica amatwi, barahumiriza kugira ngo amaso yabo ntabone, kugira ngo amatwi yabo ntihagire ico yumva, umutima nawo ngo ntihagire ico utegera, kugira ngo ntibisubireko ngo ndabakize. Nimumenye rero ko urwo rukiza rw'Imana rwarungikiwe abanyamahanga, kandi bo bazogwakira. Pawulo yamaze imyaka 2 yuzuye aba mu nzu yari yarikoteshereje, niyo yakiriramwo abaza bamugana bose, akabamenyesha ubwami bw'Imana, yongera abigisha ibyerekeye umukama Yezu Kristu, atajya umunwa kandi ataco yinona. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Bana b'Imana rero twabonye ijambo ry'umutwe twisunga ni Pawulo i Roma. Pawulo ari i Roma, baramugejeje i Roma. Ubushize twarabonye ko ageze i Roma baramuretse aridegembya, usibye ngo umusirikare umwe yamucunga. Rero twari twahereje ku karongo ka 25, ariko tukagaruke ko twumva icyo Pawulo yavuze. Kuri 25 havuga ngo Pawulo abonye bagiye bashize kubiri, ababwira ijambo rimwe ati, Pawulo abo yigishije ubutumwa bwiza, babandi bari baravuze yuko bashaka kumwumviriza, akabibwirira wenyene ibiri ku mutima wiwe, yarababwiye aranababwira icyo bamuziza Abayuda. Hanyuma bamwe barumva ko ijambo ry'Imana avuga no gushingira intahe Yezu ari ukuri, ariko abandi bagenda bamupinga. Niko Pawulo yavuze ati, koko Mutima Mweranda yavuze ukuri aho yabwira basokuru banyu aciye ku muhanuzi Izaya. Rero murazi umuhanuzi Izaya yagiye arababurira, yagiye abwira abanyisirayeli, abasigurira, kandi umuhanuzi Izaya yaravuze ibyo kuvuka kwa Yezu Kristu. Rero twumve iryo umuhanuzi Izaya yabwiye basogokuru babo, aribo basogokuru bacu, ngo ati kuri 26 ati, genda ushikire iki gihugu uvuge uti. Imana rero yariko irabwira Izaya, canke se Mutima Mweranda, mutima w'Imana, ariko arabwira Izaya ngo ashikire igihugu cya Isirayeli, akibwira ati, ukumviriza muzokumviriza, ngo kumviriza bazokumviriza,
bariko barumviriza na Pawulo, ariko ntimuzotegera namba, ngo ariko ntimuzotegera namba. Byumvikane, umva Pawulo agarutse kuri jambo Izaya yavuze avugishijwe na Mutima Mweranda. Kumviriza no muzokumviriza, ngo ariko nta gutegera namba. Ukuraba muzoraba, ariko ntimuzobona namba. Ngo kuraba bazoraba babone, ngo ariko ngo ntibazobona namba, ngo ntibazobibona neza, kubera barabonye Yezu akubitwa, bonyene baramukubita, barabonye Yezu bonyene bamubamba, barabonye Yezu amazi n'amaraso ava mu rubavu rwiwe kandi aribo bamutoboye, barabonye bonyene Pawulo ariko aricisha abakristu, ariko amaso yabo n'imitima yabo banangiriye imitima, ntibashatse kumva no kubona ibyo Pawulo yari karababwira. Turabandanya, nkako umutima w'ico gihugu warakongataye, abantu barica amatwi. Ngo nkako umutima w'icyo gihugu warakongataye, ngo abantu barica amatwi. N'uyu munsi hasa biwe byabwirwa abanyisirayeli. N'uyu munsi murazi muri Isirayeli uko bimeze. N'uyu munsi Isirayeli ntiremera ko Yezu yaje. Abemera Yezu numwe n'ibice kwijana. Abajudayizme bapinga batemera ko Yezu araza ni 80 kwijana. Barahumiriza kugira ngo amaso yabo ntabone, kugira ngo amatwi yabo ntihagire ico yumva. Ngo amatwi yabo ntihagire ico yumva, barahumirije ntibashaka kubibona, amatwi yabo ntibashaka kumviriza ibyo Pawulo ariko aravuga. Umutima nawo ngo ntihagire ico utegera, kugira ngo ntibisubireko ngo ndabakize. Ngo kugira ngo ntibisubireko, umutima wabo barawunangiriye, ntibashaka kwisubirako. Imana ivuga ngo ndabakize. Ivyo Pawulo yabigarutseko kubera ko yari karabibutsa ibyo umuhanuzi Izaya yari yarahanuye, yarabwiye basokuruza b'Abayuda, yarabwiye abajudayizme badashaka kumviriza iby'abahanuzi, baguma bagora Imana, baguma bapenga Imana. None birahindukiye na Pawulo ari Roma, ariko arabishinga intahe, ariko arabivuga. Pawulo yaramaze kumenya iryo jambo rya Izaya ko yarivuga kubera Mutima Mweranda abwira basokuru. None byabageze ko nawe yari mu batadashaka kubumviriza. Akiri Sawuli nawe ntiyashaka kumviriza aya majambo, ntiyashaka kubona, ariko Umukama aramuhumura, aramubwira ati kuko nagukuye muri bene wanyu bibigatanya babi badashaka kwemera ibyo bangiriye no kunsaba imbabazi no guca bugufi, genda babwire ibi byose. Rero nuba ariko arazunguruka za Roma ntibashaka kumwumva. Imana idutabare cyane. 2:8 hakavuga ngo nimumenye rero ko ubwo rukiza rw'Imana rwarungikiwe abanyamahanga, kandi bo bazogwakira. Ngo nibamenye ko ubwo rukiza rw'Imana rwarungikiwe abanyamahanga, kandi bo bazogwakira. Ageze Roma yavuye mu Buyuda. Murazi iyo yazungurutse za Silisiya ni heshi twagiye tubona, yazungurutse agenda aravuga ubutumwa bwiza. Vuze ati nyimba badashatse kubwumva, ariko abanyamahanga bazobwumviriza. Kandi kweri abanyamahanga benshi barabwakiriye, usibye ko benshi babupinga, ariko
ugereranije n'abakristu bari muri Australia, abari muri Amerika, za Canada, abari muri Israeli, abari mu bihugu biteye imbere, usanga abakristu ni bake. Mvuze abakristu n'abarokore baba barimo, abo bose bemera Yezu Kristu, baba bose ari abakristu canke se ari abarokore, mbese abemeye Yezu Kristu bose usanga ari bake mu bihugu biteye imbere. Mugabo muri Afrika abanyamahanga ni benshi bakiriye ubwami bw'Imana, bakiriye Yezu Kristu, bishimiye ukuza kwa Yezu Kristu. Cyo gituma rero abanyamahanga dukwiye kuguma dukomeye, tukamenya urukundo Yezu yadukunze. Niyo mpamvu ubona Imana yatuzanye no mu bihugu biteye imbere kugira tuze turahavugira ijambo ry'Imana. Ntihagira abantu bazitwaza ngo ntibumvise ijambo ry'Imana. Pawulo yavuze ijambo ry'Imana ahangayitse. N'ubu hariho abavuga ijambo ry'Imana bakabihangayikiramo cyane, bakanabipfiramo. Ariko kandi Imana ikomeza gutora abakozi kugira ngo twamamaze inkuru nziza, tuvuge ijambo ry'Imana, ntihagire umuntu azokwihinguza ngo ntiyari yarumvise ubutumwa bwiza. 30 bavuga ngo Pawulo yamaze imyaka 2 yuzuye, Pawulo yamaze imyaka 2 yuzuye aba mu nzu yarikoteshereje. Ngo Pawulo yamaze imyaka 2 mu nzu yiwe, ariko atari yiwe, arentinze, akotesheje ariha ku kwezi. Kandi Pawulo ntabwo yagenda mu bakirisu ngo nakuvugishijwe ko nakweretswe ko zana amafaranga nterera ndihinzu. No, imyaka 2 yayimaze wenyene yipangiye inzu yiwe abamwo, atabagora. Mugabo abakozi b'Imana bo muri iki gihe abeshi tunezerwa nuko bariko baradupfumbatisha. Imana idutabare cyane. Niyo yakiriramwo abaza bamugana bose, ngo niyo yakiriramwo abantu baza bamugana. Pawulo abantu bari bamaze kumva neza ko avuga ubutumwa bwiza by'ukuri, ari mu murongo mwiza w'Imana, baraza. Hahandi twabonye yarabasiguriye, bamwe bagenda bamuvuma, abandi bagenda bemeye ko ariko aravuga ukuri. Bajya rero baje bamugana, bumvise ko avuga ukuri, bagumye baza hano mu ino nzu yiwe. Hanyuma kandi barazana n'abandi bakababwira ati yo, ujya mukozi w'Imana niwe by'ukuri avuga ukuri. Rero bana b'Imana dukuza turumviriza ubutumwa bwiza, ukaraba umuntu ariko araguha ubutumwa bwiza mu by'ukuri ko ari uw'Imana, hanyuma ukazana abandi. Nyimba ndaguhaye audio canke video ukabona urahezagiwe, rondera abandi, bereka inzira nziza, ubazane kugira tubandanye kwagura ubwami bw'Imana. Na Pawulo rero ariko nkiraha, iyaba jewe navuga ubutumwa asaba amafaranga, ndazi muba munkurikira muri benshi, ahige ndabiganiriza Yezu, ariko Yezu akampa gutahura. Rero abantu Yezu niwe yambwiye ati ab'isi banezerwa no kwakira iby'isi, ntibanezerwa no kwakira iby'ijuru. Rero abantu banezerwa n'abavuga butumwa, babahanurira iby'isi, babahanurira ubutunzi, bababereka ko nibagenza uko baca baronka ibifaranga. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Rero ntakubwira ati ni wabuhezagirwa ukumva ubutumwa bwiza ndaguhaye buragufashije, zana n'abandi, buhe n'abandi, hanyuma ubwami bw'Imana bwaguke
kugira tuze tubane twese mu ijuru. Rero Pawulo bajya bamukurikiye baguma baza mw'iyo nzu yiwe yari yarikoteshereje akababwira inkuru nziza. Turabandanya 3:1 akabamenyesha ubwami bw'Imana yongera abigisha ibyerekeye umukama Yesu Kristo atajya umunwa kandi ataco yinona. Murumva rero Pawulo abo bose baraza iwe niyo yakiriramwo abaza bamugana bose. Murantunga naringize ngo nasimbye akarongo ariko sinasimbye. Rero abantu baza bagana Pawulo mw'iyo nzu yiwe yamaze mu imyaka 2 ngo yayakiriramwo abaza bamugana, abaza bamusanga bakeneye kumenya ijambo ry'Imana, bakeneye kumenya ukuri kose kwa Yesu Kristo. Pawulo yarabonye bica Yesu, Pawulo yarabonye bamubamba, Pawulo yarahamya abakristo bagenda bariko baraja gusenga, Eklezia iriko iratangura, Eklezia Gatolika iriko iratangura. We kumbure nubwo mvuze Eklezia Gatolika hari abantu batazobyumva kimwe bakavuga ati no uriko uravuga yuko Eklezia se ariyo yatanguye. Oya, hari Yesu ava mu ijuru aza yarahasanze amadini. Nubu idini ry'abajudayizmi canke abajudayizme barakomeye muri Yerusalemu, muri Israeli, nibyo by'ibyo nyene barakomeye. Niryo dini Yesu yaje asanga. Mugabo idini Eklezia Gatolika ryatangujwe n'intumwa za Yesu Kristo, ariwe Petero na ba Yohani. Rero nikimenyamenya murazi ko i Roma ariho Pawulo yaguye na Petero, ariko ubwo tuzobandanya. Mugabo iki gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa naha tugipfungiye. Aya niyo majambo ya nyuma, mbere tuyasubiremo akarongo ka 31 tugasubiremo. Akabamenyesha ubwami bw'Imana. Pawulo yarabamenyesha ubwami bw'Imana, yongera abigisha ibyerekeye umukama, yongera abigisha ibyerekeye umukama. Yabamenyesha ubwami bw'Imana akongera akabamenyesha ibyerekeye umukama, ababwira iby'ubwami bw'Imana, ababwira ibyerekeye umukama, ukuntu umukama yavuye mu ijuru akaza kubana natwe n'ingorane zamushikiye. Umukama Yesu Kristo atajya umunwa kandi ataco yinona. Akababwira iby'umukama Yesu Kristo ngo atajya umunwa kandi ataco yinona. Kubera iki? Yari yarahuye na Yesu. Yesu yaramwiyeretse, baraganiriye na Yesu. Nizo nzira zose yaciyemo mu bwato, ari mu bwato, mu biyaga, imikuba, ibisebuzi, ingorane zose yaciyemo, yarabonye ko yabanye na Yesu, yari kumwe na Yesu Kristo. Ntiyamaramara rero kuvuga Yesu. Niyo gituma na jewe Paul umusabyikazi w'Imana nzima simaramara kuvuga Yesu Kristo, simaramara ndamushingira naye kuko hari byinshi nabonye ankorera. Yarinza nkura mu Burundi angeza muri Australia, hari byinshi naciyemo. Mbona ukuboko kwa Yesu Kristo nubu niko kukifashe kandi kuzokwama kufashe kugeraho nzosozera ubutumwa bwanjye ngaha mu isi, nkabandaniriza kwibanira nawe mu bwami bw'ijuru. Bana b'Imana, twemere Yesu, dukunde Yesu, tumenye ko ubwami bw'Imana atakindi kintu kihari cyozoza kibusumba. Abantu benshi mu isi bari kwiruka mu bintazi, bari guhayanishwa ibintu by'urwanisho, bari guhayanishwa intambara, bari mana abatari mu byo by'intambara, bari mu bintu by'imideli byo kwambara, kwisiga, kwisha ko ibintu ku mutwe, kugira bantu b'Imana. Abandi bari mu makampanye yo guhingura abantu, bari mu makampanye
mbese turiko turaraba isi igeze kure, iri ku mushozo. Niyo mpamvu wewe wese wemera Yezu Kristu, aho uzogera hose uravuga ijambo ry'Imana. Uhasanze abatemera uramuvuga Yezu, umushingire ntawe kumuzi, ubwira abatamuzi bamumenye, abatazoshaka kumumenya kazoba ari akazi kabo kizima wowe uzoba wavuze. Kuko uyu Pawulo niwe yivugiye ati umuhanuzi Yesaya yaravuze ko bazokumva ariko ntibazoshaka, bazovunira ibiti mu matwi ntibashake kumviriza iby'ubwami bw'Imana, bazobona ntibashake kubona ngo baboneshe amaso yabo iby'ubwami bw'Imana, ibyo Yezu Kristu yakoze. Abantu ntibashaka kubona umusaraba Yezu yabambweko, ntibashaka kurabisha amaso yabo ngo babone Yezu, bamuje muri chapelle, bamushengerere, bamwumvirize, bamuganirire imitwaro yabo ishwi. Abantu bibereye mu byo gusayangana mu by'isi, nabyo bihinda bihera, bimara akanya gato. Ese icyo mpa wewe nanje tukazobana mu bwami bw'Imana, tukazobana mu ijuru twibereye kumwe na Yezu Kristu. Mbega bazoja mu muriro udahera ingorane bazoba barimwo, mbega bapfira mu byaha ingorane barimwo. Nshuti zanje, twiyegurire umukama Yezu kugira tuze tubane na Yezu mu bwami bw'ijuru. Mwarakoze mwebwe twafatanije urugendo rwo kuzirikana iki gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa, kandi tumaze kuzirikana ibitabo bitari bike ngaha muri Bibiliya, kandi turacyabandanya. Murazi n'igitabo cy'amazaburi tukiriko, kandi nacyo tukigejeje kure, ariko hari n'ibindi bitabo tugiye kuza turabandanya, kandi tuzobandanya twumviriza inyigisho za Pawulo, kuko atubwiza ukuri, yarabanye na Yezu Kristu, yaramubonye. Umukama Imana abahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.